bakunzi twama dusanga ijambo ry'Imana mu kiganiro gihe c'impemburo ndabaramukije amahoro ya Kristo. Ijambo dusanga ari mu gitabo c'Itanguriro igice ca 21 umurongo wa 15 gushika kuri 21. Itanguriro igice ca 21 umurongo wa 15 gushika ku 21 handitswe ngo amazi yari muri wa mukuza arashira, arambika umwana musi y'igisaka caho, aragenda yicara amutumbereye amwitanguye nkaho raswa umwami, kuko aribwiye ati noye kuraba ipfa ry'umwana wanje. Nuko yicara amutumbereye, araturika ararira. Imana yumva ijwi ry'uwo muhungu, maze umumarayika w'Imana ari mu ijuru ahamagara Hagari, aramubaza ati ubaye iki ga Hagari? Ntaco utinya, kuko Imana yumvise ijwi ry'uwo muhungu aho aryamye. Va hasi uvyure uwo muhungu umuramire mu maboko, kuko nzomuhindura ihanga rikomeye. Imana ihumura amaso yiwe, abona iriba ry'amazi, aragenda yuzuza wa mukuza amazi, aramiza uwo muhungu. Nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura agerera mu bugaragwa aba umurashi, aba mu bugaragwa bw'Iparani. Nyina amusabira umugeni mu gihugu ca Egiputa. Imana ishimirwe ijambo ryayo. Ijambo duhagarako cane niri ku murongo wa 20, nuko Imana ibana n'uwo muhungu, arakura agerera mu bugaragwa aba umurashi. Imana ishimwe cane. Uyu yagira apfire mu bugaragwa ariko yarabayeho. Imana ntiyamukuye mu bugaragwa ariko yabanye nawe mu bugaragwa. Ndaje kubara ngo hari Imana ibana nawe mu bugaragwa. Mpagaze iruhande y'iki giti bacita cactus, ni igiti kiba ahantu humye mu bugaragwa, ahantu hatagwa imvura cane ariko kikibikira amazi. Imana irashaka kukuzigama, irashaka kugukura mu bugaragwa nkuko yajabukanya Abisirayeli ikabakura mu bugaragwa. Mbwa irashaka no kukuzigamira mu bugaragwa, ikaguha ibikwiye byose, ikabana nawe. Imana ihabwa icubahiro. Imana n'umukozi w'umuhinga, irazi ivyo uri kuracamo, irazi ivyo ucamo, irazi ibikugoye, irazi aho ukeneye inkomezi, irazi aho ushoboye n'aho udashoboye. Imana ishoboza ikintu nk'iki, c'ikiremwa, c'icamwa, kuko nawe uri kiremwa, ariko mu ishusho y'Imana wewe urakiruta gose. Imana yitwararika nk'iki, irashobora kukwitwararika nawe. Ntutinye ubugaragwa uri kuracamo, ntutinye ibigoye uri kuracamo. Imana izoguha inkomezi, Imana izogushoboza, Imana izokwigisha, Imana izogufasha, Imana izogutabara. Amazi yarakamye mu mukuza ariko imwereka iriba aho nyene mu bugaragwa. Imana yabanye na Ishimayeli, Imana yabanye na Hagari, Imana yabanye n'Abisirayeli, Imana yabanye n'abantu bayo ba kera n'abubu mu bihe bigoye. Irabana nawe, igushoboze, igushe kuronka ibikomeye aho nyene. Imana ikugire neza, Imana ikunezereze, nawe ushoboza abandi, nawe uremesha abandi, nawe wige kwiziganyiriza mu bugaragwa, ntiwonone, ntusesagure, ubeho mu buryo bw'ubwenge no mu bushobozi. Imana ikugire neza, uragahezagirwa. Urakoze kudutega yombi.